twongere kandi tugorora ibiganza by'urukundo no guhezagirana kandi ndabaha kaze mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Turanezereje cyane gose n'Imana itugiriye neza kuduha igitondo ciza nk'iki, tukavyukira hamwe turamasinzi y'abantu nk'aba, tuje mu ngoro y'Imana, tuje gutanga amashimwe, tuje kuvuga ugukomera kw'Imana. Alleluia. Mu bintu vya mbere rero binezera Imana nuko abantu bareka ibyabo, bakareka ivyiyumviro vyabo, bakareka ibibabera inyungu, bagatanga umwanya wabo, bakaba ahantu hamwe, bakabwira Imana bati turakubashe. Imana ishimwe. Ivyo rero birahimbara Imana gose, bituma ibasezeranira amasezerano, bituma ibagirira neza aho bashagaje, ubwiza bwayo bugakayangana. Imana nihaga icyubahiro cyane. Ntatebeje rero, tumaze iminsi turiko turasoma amajambo y'Imana twagiye dusangira, kuko uwo munsi dufise ibikorwa byinshi nitwotevya mu majambo yandi. Dusome Zaburi ya mbere, kandi nituza kuyisigura ko byinshi, kuko kuva ku wa mbere niyo twagiye turaba akarongo ku kandi. Dusome rero Zaburi ya mbere, duhere ngaho nyene. Nizigira yuko ari igitabo coroshe kubona, amazaburi, igitabo ca Matayo, Itanguriro, ivyo ni bitabo, ivyahise Yohana nivyo bitabo byoroshe kubona, abantu biborohera cyane. Dusome. Harahiwe umuntu ataja ku mohe y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima, ku murango no mw'ijoro. Uwo rero azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, maze kikama mu gihe caco, ibibabi vyaco navyo ntivyuma. Ico azokora cose kizomugendera neza canke kizomuberako. Muri ancienne version niko havuga. Ababi rero nabo ntibamera uko, ariko baba nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Naco gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'imanza canke w'amateka, canke abanyavyaha mu ikoraniro ry'abagororotsi. Kuko Uhoraho azi inzira y'abande, y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyavyaha ijana hehe? Mu mahonero. Imana idutabare. N'aya majambo twabonye muri Zaburi yo kwigisha, twaravuze yuko amazaburi ari mu buryo bwinshi. Zari indirimbo zimeze nk'ivyese, amapoeme, ahandi zimeze nk'amasengesho. Izi ndirimbo rero zaririmbwa mu biringo bitandukanye, bivanye nuko ihanga rya Isirayeli ryaba rimeze. Muririmbyi yavuze ngo iyo merewe neza mu bugingo ndagira gute? Ndaririmba. Kandi iyo ngowe nawo nshangira gute? Ndasenga. Burya umuntu ugomba kumumenya, uzumwumve ibiva mu kanwa kiwe, kuko burya hajya igituma Imana izoshira mu rubanza ivyo umuntu yavuze, akanwa gatuntumukana canke kavuga ibiva imbere mu mutima w'umuntu. Ntibaze baguhende umuntu ashavuye ngo yovuga ishimwe, ntibikunda, kuko muri we arashavuye. Ntibaze baguhende ngo umuntu yuzuye amashimwe yovuga amajambo y'ugutata, ntibikunda. Abisirayeli rero nabo bivanye n'ibihe barimo, bararirimba aya mazaburi. Twarabonye ari amazaburi y'ishimwe, amazaburi baririmba bavuye ku rugamba banesheje. Hariho amazaburi yo kwitamba ku muvyimba, umwansi bamunesheje, wabagiriye nabi, icyo gihe baravyemererwa.
ariko twege Bibiliya ntitugemera yuko twitamba ku muvyimba watugiriye nabi. Hanyuma rero hari amazaburi baririmba bariko barashikanira Imana. Igihe baronse umwimbu munini barazana umwimbu mu rusengero bakatazira Imana, ariko kandi hariho n'amazaburi yavuga ivy'ukuza kwa Mesiya, les psaumes messianiques, izo zariho. Hanyuma hariho n'izindi baririmba baje mu rusengero, baduga mu rusengero. Narababariye kenshi ngaho imyaka twabanye yuko imbere y'urusengero rw'i Yerusalemu hari ama escalier ashika kuri 18. Ni kuvuga ca giharuro c'Imana indwi kugwiza kabiri canke amasabato, muravyumva muca muvyumva. Hanyuma rero abantu binjira muri urwo rusengero, izo ngazi bariko baraziduga bavuye mu gisagara, kandi urusengero rwari rwubatse ahantu hakirurutse mu gisagara, abantu bakava mu mihana baduga mu rusengero. Izo ndirimbo baririmba baduze mu rusengero rero zitwa zaburi zo mwiduga, sikuduga mu ijuru, baduga baja mu rusengero. Ariko kandi hariho rero n'amazaburi yo kwigisha, les psaumes didactiques. Niyo iyi rero twasomye, kandi twarabonye ayandi mazaburi ameze nk'iyi menshi, nk'izaburi ya 37, 49, 78, 112, 119, 127, 133. Izo uzisomye urumva ko amajambo arimo ari amajambo yo kwigisha. Kandi abo twari kumwe kuva ku munsi wa mbere twarabonye ko inyigisho ari ikintu cy'ikimazi. Umuntu uko yigishijwe niko abaho, umuntu uko yigishijwe niko akura. Nimba umuntu yakuriye mu nzu bavugira hejuru, ntuze witege ko ari umunsi azovuga buke buke. Iwabo bavugira hejuru, iwabo nta banga ririho, nukuvuga ikintu abonye ntakirarana. Nico gituma ni wa mubitsi banga ukamugira uti ibi bintu ndabikubariye, nukuri nduhirahire ngo bivuge ngo wigire umuntu numwe. Ntibikunda ko ararana iryo jambo, yitwa ntibarirarana. Napfa gusohoka uwo bahura ubwa mbere atumve ntuzewe nakambariye ibi n'ibi ambiye ngo sindabivuge, yahejeje kubivuga. Ikindi gihe twari tugiye kuri enterrement, twari kumwe na madame, hanyuma rero barayaga n'undi muntu, bariko barayaga n'undi muntu. Rero ceko nari ndamuzi, yari umuntu avuka ngaho iwacu mu Kamenge. Nca ndamubwira nte naka ibi bintu muri ko muravuganira ngaha ntiwavuza kubivuga, ngo yo ngo no kubahuka. Hanyuma madame ndamubwira nti ibi bintu umubwiye nukuri uze kuraba ko tuza kuva kuri enterrement atarabivuga. Basi turagira ayo maziko, tugarutse turatora n'abandi mu modoka. Buja twageze ku isanike atangura ngo mama pasa ngo uraze bya bindi wambarira, wumvise ko atanguye kubivuga, ngo yo ngo nibagiye. Ntibikunda kuko niko yarezwe. Mtoto umleavyo ndivyo afanyavyo akuwavyo. Yesu ashimwe. Hari abana mu buzima usanga baratojwe indero iwabo, naho boba bashonje batariye ntibashobora gukura ijambo ngako umuntu ngo abwire umuntu ngo turashonje. Wewe wenyine uzobona ko ariko barica ko uvuga uti ujya mwana ngo ndamutwo kujya ndakuraye, tashobora kuvuga yuko ashonje. Kubera iki? Iwabo baramwicariye bati kirazira kuvuga vuga ivyo ubonye, naho mwowe ushonje kirazira. Uwo mwana rero aca yitwa ndaribike canke ryumeko. Uwo rero ntuzomurondera ku ijambo na rimwe ry'ivyavuga, alipata malezi ya kutosha. Inyigisho rero ziratuma umuntu aba uwundi, akaba uko yateguwe. Aba rero izi zaburi zo kwigisha kwarukiragwa abantu b'Imana bigishwe kubaha Imana no kugendera mu vyibona ko ari vyiza, ariko kandi no mu mibano yabo ya misi yose bamenye kubana neza. Turashobora kuririmba neza,
turashobora kumara indwi yose cyangwa ukwezi twisonzesheje. Turashobora kuba abakozi b'Imana rurangiranwa kandi bamenyekana. Murabona nk'aba bantu bicaye ngaha ingene icyicaro kiberewe. Ariko ngo ndabagira ikintu kimwe kitugoye. Naho twovuga ijuru, imibano iratugora. Bongo kweli. Ndazi ntimuvyitabira cyane ibyo murabizi. Kubana n'abandi ni ikintu gikomeye kandi ni ishuri ihambaye. Umuntu ugasanga arisonzesha mugabo akaba umunyagwango. Umuntu ugasanga n'umuntu yambaye imisaraba kujya kumusenye. Mbega novuga ubu bageze kuri titre ya Dr Apotre. Imisaraba ikajejeta, ariko ari umuntu mu gukora ikibi no kurementaliza abandi ari wa mbere. Mu mibereho rero ku kazi umuntu ahakora ugasanga niwe muntu adashoboka wa mbere. Atonze ku kazi, atonda na Biblia ayigendana gutyo ku. Haleluya, mimi mtumishi wa Mungu. Ariko mugenzi we ati mbega naka urabona ndagwaje umwana wonsigaranira muri service. Ngoya. Ngo jewe ndafise ibintu byihutirwa mpava ngenda ku rusengero. Mugabo wewe yagira ikimufatira ngo bantu b'Imana ngo nta muntu yokorera Imana kansigaranira jewe ko afise ibimfatiriye. Abantu bamwitegereza sa uyu ni nani uyu? Ako ni ku butumwa bwiza bugenda bwononekara. Twitwe abakomeye, twitwe abakozi b'Imana, ariko imibereho kubana n'abandi bikatunanira. Cengo ndababaze akabazo gatoyi. Mbega nk'abapangaye abantu baba mu rugo rumwe, nk'urugo rurimo nk'imiryango 5, uwo fata iyo miryango 5 yose ikaba y'abapentekote, boca baja mu ijuru? Murabihakanye. Umuntu yaje ngatari mu pentekote ahava dutwenga ingenda bireka ivyo bintu. Abapentekote imiryango 5 nibo bana neza. Turacavise rero impinga ndende yo kwigisha. Ndakubwire ingorane sanga zihari. Umwe abonye mugenzi we amefanikiwa anapiga hatua kidogo kimaisha, undi acha tangura kuvyimba nk'idendo akagwara umwingo ngaho. Ugomba kubona ahantu hari ugwango uzubirabe cyane cyane ku bantu b'abagore. Abagore nibihisha baki. Umugore uzoshima yuko yagize jalousie aha hacavyimba umwingo ngaho. Yandaye gatoyi acaririmba karirimbo hari giuba mu kigerageza gikaze. Uturirimbo nk'utwo uturirimbo nk'utwo. Mbega utwo turirimbo tuva kuri Mpwemu Yera? Reka ndabireke twari twabivuganye. Zaburi yo kwigisha. Uyu rero yandika ngo arahiriwe umuntu atagendera ku mohe y'abanyakibi, aticarana n'abacokoranyi. Haleluya. Twumvise ngo uyu muntu ibintu bimuhimbara nivyagezwe n'Imana ngo kandi nijashira ku mutima ku murango no mwijoro. Ivyo rero ngo bigaca bituma ashinga imizi, azoca amera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Haleluya. Imizi yacu igashorera kure. Twumvise ngo umugororotsi afise imizi ishika kure. Haleluya. Nico gituma ngo niyo haje igihuhuta kirahuhuta mugabo aguma yemye. Haleluya. Kandi agaca yama ivyamwa mu gihe ciwe. Mbega urama ivyamwa vyiza ku kazi aho baye? Undi munsi naragize amagogo, nagiye kuraba umuntu w'umukristo akanakorera mu Ruvumera. Twari tugiye kurondera ibikoresho. Hanyuma rero tugezeho uyo muntu turamurondera, tutamubona turabaza abantu mbega nakayo bari ngaha? Bati none tumubarondere. Tego mbe baca baramurondera iyo yarari acaranyaruka.
aje rero nanje n'ibishobisho ndamubonye mwene data Yesu ashimwe nza kumugumbira Yesu ashimwe mugabo amina yiwe akayivuga irimo reserve amina ariko twinarije ko mvise ibishika nawe ntagire ibishika ni kubera iki hanyuma rero abantu bari ku isoko ku marigara bati Mutama mbega kandi nagiye nambaye ikoti muri no minsi ndiko ndiga kwambara ikoti nanje nk'abasenyeri kuko narabonye abantu baragayana wambaye ikoti baca baguha kaze ngaha ubu rero nsohotse naje ngiye ahantu cangenda nashize ku ikoti nakunda kwambara amatriko n'ibindi oya unagenda turako kugira ngo ntibaze kungora nyaruke aho ndiko naca abantu bemera ikoti gusumba umuntu. Mutama mukozi w'Imana uyo muntu mbega murasengana ntego uyu ni mwene data urumva rero ya koti yanje tangura kujoba n'ibishobisho nari nagize nibaza ngo ndiko nshingira intahe mwene data twemera ku rusengero twe twamubona ari umuntu top baca bambira ati Mutama uracavise igikorwa nyabugi zo kwigisha uyu mugabo agahinduka ega babimugiriye hazarani kabisa nca nibaza ngo n'ugwanko bamwanka ariko nawe ndabona yuko vyamuteye isoni. Iki kintu rero kiratugoye abantu rero bagendera mu kibi ntibashobora gushinga imizi. Twarabonye ngo umunyakibi azotumugwa nk'umuguruka naho abantu bo mukomeza naho abantu bo muvuga bakamushira hejuru ari umunyakibi ahiwe ntiyazoboneka. Narababwiye ngo ikigungazi cy'umuguruka aha mu kiyaya barari mu muceri bakawuhura ku mashini uravye umusozi wagizwe n'umuguruka ahantu basi umuceri ku mashini uravuga ati igisozi nta muntu yogishobora kandi koko hari gihe vyo nakugora kugikuraho lakini subiri tu upepo uje uvumi wa upepo haca haza umuyaga ukaza uturutse hirya mu mwanya mutoyi uheje gukubura wa musozi uvuye. Kwa nini? Numuguruka. Umuguruka nta nkomezi ugira. Umunyakibi naho yoramba imyaka myinshi uburuhira zohanwa. Je ni kweli naho yoramba imyaka myinshi agakomera abantu bakamukomera amashi abantu bakamwunamira ari umunyakibi uburuhira zohanwa niko Bibiri ivuga. Hanyuma rero twarabonye ngo Imana irazi inzira z'abagororotsi irazi n'abanyakibi inzira yabo. Twarabonye ko Imana yaciye inzira zibiri nta nzira igira gatatu ihari ni zibiri gusa. Iya mbere ni y'abagororotsi ijana mu bugingo budashira. Nimba ugororokeye Imana nimba ugendera mu mabwirizwa y'Imana nimba ukora ivy'Imana ibona yuko ari byiza haijalishi kwamba watu wakisema wewe haufai utafatu wakati wako upo. Nukuvuga rero ngo Imana izokurongora nawe woca mu mitego. Twarabonye ba Yosefu Imana yamuvuze ko yuko azoba mukuru aca mu bigeragezo kwankwa na bene wabo nose na nyina baravuga ati aho wewe ninda n'indesho wo tubera umukuru wewe. Lakini kuko atari Berikimasi yari yaravuze hari havuze Imana alipitia matatizo tu baramwanka ariko we ntiyabanse. Umugororotsi ntakanka bamwanka umugororotsi ntagahaguruke kugwana n'abamugwanya. Reka Imana yawe yaguhamagaye igwane n'abakugwanya wewe ntukora icaha. Naho batamwemera akaja kurondera iyo bariko baragisha inka akabashira utwo kujya bamubonye aho kumushimira bati abazaniye ravitaillement abazaniye rasiyo ngwehe karosi nguri yaraje bagatangura kugira inama y'ivyo bari bumukorere bati
tugafate tukazanganya kabisa kavuga yuko kazava katuganza. Reubeni kuko bari bonse rimwe akacavuga atayabasha nukuri ntitwice umuvukanyi wacu enda turaba ukuntu twomugenza ukundi. Bamuterera mu kinogo cyahozemwe amazi kandi maja mu makyaja bari bamwishe. Narasomye mu bugaragwa kubera ko hari ubushuhe bwinshi bijya vyobo vyahozemwe amazi ibiyoka binini biba mu bugaragwa iyo bihunga ubushuhe bica bikorokera muri vya binogo kugira ngo vyinyegezeyo ubushuhe bugaragara mu bugaragwa. Ariko kandi Imana iramuzigama nta kiyoka bahuriyemo. Hanyuma rero mu nyuma babonye abamidiyani baje abadandaza b'imidiyani baje wa mugabo Reubeni ati none nk'uyu nitwamushora ko turi mu gahinga bakatwihera inoti, ariko we yagomba kumukiza amucira inzira. Mugabo kandi umugororotsi Imana iratunganya inzira yiwe akagenda ava mu kenaja mu kindi we wibaza umwana umengo arapfuye araheze. Mugabo kandi anasonga mbele akielekea kwenye lengo la Mungu. Amina. Bamugurishije amafaranga aratwawe hariya nabo bagezeyo bacabona umukuru yitwa Potifar bati turafise imari turafise umuntu yo gukorera bati zana tumugure. Agacamugura nawe nyene murumva umuntu yemerewe n'Imana kwaza wa mukuru kudandazwa nk'ihene kabisa nayo nyene itagira nyeneyo. Niko Imana imeze. Ntutangare iyo uca mu bigoye ukaca wibaza ngo Imana yaguhevye. Imana nimeze nk'abantu. Faze yose atuwa kwa atuwa yoyo ibizi cigamije. Kwa Potifar yari transition. Amanza aronka umwitaho aronka umwicaja mbere atarahabwa n'ubukuru ko yagize ikiganza ciza. Twabonye ngo umugororotsi azogira ikiganza ciza ko Imana izomuha umugisha. Tuvuge tutamen. Hanyuma rero arajeje ku murugo kwa Potifari, ariko kandi ntiyari bwashike ahategereza gushika. Mugabo mu kuhashika yaciye mu bintu bikomeye cyane. Muka Potifari aramwipfuje biranse ko acumura. Umugororotsi yoye kwayira amaboko ikibi. Haleluya. Baca bamujana mu ibohero. Aho rero yaragiye rero gushika kuri rya hangiro ry'Imana. Murabona ivyabaye ingene yibereye mu ibohero. Imana ntizobura kubigenza. Abantu benshi ntibaramenya Imana higoreye ibyayo. Harakandi yaduhishije kutamenya ingene ibigenza no kutamenya isaha izobikorerako. Aha niho hari ubumana bwayo. Ari ngaho mu ibohero inzozi ngizo ziraje abantu bari kumwe umwe akarota abona yamanitswe bariko baramunyonga. Uwundi akabona yasubijwe mu bikorwa byiwe yakora ku kirimba. Birabazazanira ati umviriza wewe nta kiringo gisigaye bazoba bagusohoye nga bagucira urubanza bakunyonge ku musaraba ucupfa uribwe n'ibisiga. Kandi n'ivyatevye bace bamusohora baramunyonga. Ti wewe nawe izo nzozi zawe Imana yanje usubijwe mu byo wahora ukora. Uzosubira ku kirimba wongere kandi abari we ukora ku meza y'umwami. Mugabo uzonyibuke. Mbega musomye ngo yaramwibutsa. No kuri kosa akamwibuka. Kubera iki isaha y'Imana ntiyari bwagere. Aha naho nahakuye ikindi cigwa. Naho abantu bo gukunda we mugororotsi. Naho abantu bo haguruka kukuvugira mugororotsi. Isaha y'Imana itaragera uracupira tu. Uratonda kurumetu. Kugira ngo abantu bose bakubone ko watonze kurume. Hanyuma rero niyahaguruka ku isaha yayo igukure kurume. Abantu ko babimenya ari benshi bavuga bati uhoraho niwe Mana yaramutabaye amukura ahantu habi. Tuseme amen. Yosefu isaha igeze umwami nawe ararota mwaribuka ivyo yarose byari byo. Iyo nkuru sino yibandanya. Ariko murabizi yuko ari we yarotoye inka ndwi zonze z'imirandwi zihaze
arabagira ati imyaka indwi izoba y'umwimbu munini, ariko kandi azokurikira indi myaka indwi y'inzara y'inzura bunoko. Abantu ibyo barimye byose bihere. Muronderera abantu bo kuzigama uwo mwimbu kugira ngo igihugu ntikize kigira ingorane. Isaha y'Imana rero irageze. Yamaze kuvuga inzozi, hagaze ko decision ifatwa, bati twokurahe umuntu yoshobora kudukorera ivyo bintu atari wewe nyene wabihishuriwe, bari wewe ukora ico gikorwa. Haleluya! Umugororotsi aributswe. Sema amen. Abantu barakunda kugira amakomantere ngo boba bamugize ngo ministre du plan, abandi ngo yari ministre de finance, abandi bati yari ministre wa agriculture na élevage. Ariko Bibiliya tugira yuko ngo Yosefu agiga umuntu akomeye mu gihugu. Yesu ashimwe. Aba nk'icegera c'umwami. Yesu ashimwe. Bene wabo rero baje inzara yateye iwabo. Imana yari yateguye umugambi ukomeye yuko bazotabagwa biciye kuri nde? Kuri Yosefu. Nyene iyo ndiko ndasoma amajambo y'Imana, hari gihe numva ndengewe. Turi mu ishengero, Bibiliya ntayo tuzi, nta n'umwanya tuyifitiye, nico gituma umuntu wese ni bra 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 ntituzi ibyo turimo. Umugambi w'Imana ni ikintu gikomeye, kandi ukuzobigenza wewe ntiwobishobora. Umugororotsi rero azogirirwa neza naho yohondobera inzira yiwe ishika mu bugingo budashira. Tuvuge tutamen. Ariko umunyakibingo inzira yiwe ija mu mahonero. Nijoro rero twarabonye amasezerano menshi Imana ifitiye umugororotsi, ntitwobigaruka ko ntitwobiheza. Ariko jewe ngo muno munsi turangize kuri ijambo rivuga ngo ibizoba ku mugororotsi nibizoba ku munyavyaha. Nije tugiye kurabira hama mwanya muto cyane. Soma Yesaya. Mugira umugororotsi kwazomererwa neza, kwazotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Mubwire kwazotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Yesaya 3 duhere ku murongo w'8. Turasoma tugeze hajya kuri 11. Havuga ngo i Yerusalemu haradandabagiranye, i Buyuda haratemvye, kuko ururimi rwabo n'ibikorwa vyabo ari bigarariza nde? Uhoraho. Bagatwengera imbere y'amaso yiwe y'iki? Y'icubahiro. Ishusho yo mu maso habo niyo igira gute? Igira gute? Aho uravye mugenza mu maso ubona asa neza. Sinababwiye yuko mu maso w'umuntu ahambaye. Abagabo rero burya si kenshi uzoshoka kubona ikintu cyatugoye. Mugabo ugomba kubona situation abantu ko bamerewe, uzusome abagore n'abakobwa. Urumva mu maso ubwo nyene cubibona umwingo cutangura gututuza. Egero rero abo bantu ngo mu ishusho yabo bari imbere y'Imana yaravyerekana. Berekana icaha cabo nka hehe? Nka bisodomu. Ntibagira gute? Ntibagira gute? Ntibagihisha. Ubugingo bwabo buzobona iki? Ibara. Kuko ari bo bagize gute? Bihamagariye ibyago. 10. Mubwire umugororotsi ko azomererwa gute? Kuko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe bigize gute? Ya 11. Mubwire umunyavyaha azogira gute? Azobona ibara.
azomererwa neza nabi, kuko azogererwa ingero y'ivy'amaboko yibagize gute yakoze. Ndabasangize gatoyi context aba bantu barimwo. Mwumvise ngo i Buyuda, Yerusalemu haradandabagiranye. Inyuma yo gutanga k'umwami Salomo, murazi yuko umwami wa mbere yatanguye kuba Sauli, hakurikira Dawidi, hanyuma hakurikira Salomo umuhungu wa Dawidi. Inyuma y'itanga rya Salomo amaze gupfa, habonetse umuhungu wiwe yitwa Robowamu. Uyu Robowamu asubira ku nganja, asubiye mu mwanya wa se. Uyu mugabo murazi ingene vyagenze, yari umuntu w'intahanurwa. Abantu barakoma amashi bati twararushe, so wawe yaraturemereje ibikorwa biremereye cyane. Yadushize ko amakori, ikori ry'urusengero kandi n'inzu yiwe yubatse, kuko Dawidi yaje kubaka ingoro y'Imana ngo yaciye yubaka ikirimba ciwe naco. Amakori aremera abantu. Baraza bati turagusabye dutezurire gato, kumbure uzobona ko tukuyoboka, tuzoguma turi abantu bawe, nawe uzobura umwami wacu. Hanyuma rero ngo uyo mwami abo babivuzanye barabatama baje kumuhanura. Hanyuma rero ngo acarondera abantu bo muri generation yiwe bakiri batati, mumvirize ibyo abatama baje kuvuga. Bamugira bati abo bantu bagomba kugira ibiki ngaha none, igihe cyaso wawe ko batavuga, ubu niyo hageze ko bavuga, ubu niyo hageze ko baza gusaba ibyo bintu. Babonye rero ko ari mu kiyobayo bari kwigira icyo bishaki, umviriza ukaba ugomba ko bakwemera. Babwira uti urutoki rwanje rw'uruhererezi rungana n'ikiyunguyungu ca data. Umviriza iyo comparison. Ati kandi nimba data yabakubitisha ikimoko, jewe nzobakubitisha iki? Scorpio. Iyo scorpio rero sigikoko yakubitisha. Abaroma nibo batanguye kuzana ico kimoko gifise amashami c'imisipi, ku mpera yaco caba kiriko ibintu bimeze nk'amagera. Ni navyo bakubita Yesu igihe yari mu nzira y'umusaraba. Baramukubita pa, bigaca byinjira no mu nyama, bagaca bakwega bagatabura. Nico rero bita Scorpio. Rero abantu baca baravuba, ubwami bwigabura mu kubiri. Rero mvuge rero context yari mu Yesaya yavugishirijwe ku ruhande rw'Ibuyuda, Yerusalemu. Ariko kandi aba bantu naho bari bamaze kwigabura muri iki gihe, ngo ubwami bwari bwateye imbere, nta ntambara yari ihari, abantu baratera imbere. Usomye ngo bararima barimbura, bararonka ivyobo vy'amazi, igihugu kiragira amazi. Ni ukuvuga ngo igisirikare cabo cari gihagaze neza, muri make ubuzima bwari bwiza. Murazi rero iyo abantu bamerewe neza niho bagira amanyama. Uzurabe umuntu atararonka kanoti nta rubanza aza gushinga rw'itongo, ariko rindira aronka udufaranga aca yambara urwaga, acaza gutaburiza mugenzi wiwe kugira ngo batangure kuburana. Bongo kweli amanyama aterwa n'iki? N'agashambara. Aba bantu rero bamaze kugasara, batunze baratunganirwa, batangura kuba bansi b'Imana. Ivyageze n'Imana barabikandagira. Amajambo yabo bavuga, bakavuga amajambo y'agatituro imbere y'Imana. Murazi umuntu afise amafaranga avuga icyo agombye. Franga pesa kabisa. Hariho umukongomani twabana kera amagumi ataratera, yaba mu rugo iwacu, yitwa Mukandama. Uwo Mukandama Pierre yakunda kuvuga, agusabye amahera ntiyavuga ngo leta pesa, pana. Sasa unahitaji kitu fulani, sawa, leta msema kweli. Msema kweli rero yara mahera. Murabona umuntu afise amafaranga kuri imisi yacu aba afise inguvu. Bongo kweli umuntu afise amahera no kumuramutsa twese turahaguruka, jambo mukubwa. Ariko umuntu akenye aje na sanga ufise imfunguzo mu minwe,
asanze ufise imfunguzo mu minwe mukumuramutsa ntibiruka no kuzishira hasi ucumuramutsa gutyo ku amafaranga ni mabi ariko kandi ari meza kandi yoyo murundi yoyo yarundi nta n'ingorane afise ingorane ni twege tuyakira aha muri twege hari umuntu bamuhaye umuriyoni umwe ngaha yohonyura kubanda akabacako ari umuriyoni umwe kabisa yego ndakubeshera iki umuriyoni umwe agakandagira kubanda akabona yuko isi yose yayikebeye mbega umuriyoni w'ubu n'ikindi ugiye mu isoko wawuzana mbega n'utwusuma ngira ngo ntiworonka naho dutwara muri twadusashe mu meno gutyo aba bantu rero bahimba nabi iri zina rya Yesaya risigura ngo Imana n'agakiza gerekana content y'iki gitabo cyose abantu bari biteze urukiza Imana nayo ihindukiza ibintu none rero aba bantu batangura kwifatanya n'abanyamahanga icyo gihe hari ubwami bw'Ashuri bwari bubahagurukiye baca bagenda kurondera umwami wo muri Egiputa bati tugire coalition twiyunge tugwanye umwami w'Ashuri tumutsinde Imana iti aho kurondera ubufashi wanje aho kunyazambira ngo ndabagwanirire narabemereye ko nzobagwanirira bagiye kwifatanya n'abanyamahanga bagiye kwifatanya n'abatanyubaha bagiye kugira coalition n'abantu bo muri Misiri basenga ibigirwamana Mana rero ikirashavura naha rero yategura ituma umuhanuzi aza kubabwira aza kubahanura baranka kumva murazi umuntu afise icyo yishimiye aravuga n'agakengego kenshi akakugaya naho umubwira ikintu akagusuzugura Imana rero irashavura itegekanya guhana aba bantu bo ku ruhande rwa Israeli no ku ruhande rw'Yudaya ibategurira rero igihano yuko uyu mwami w'Ashuri azoba kubita malgré leur coalition azoba kubita nivyatevye mu mwaka wa hirya wana kera baharura bagira intuze basubira inyuma umwaka wa 722 uja 721 Yesu ataravukira hano ku isi Samaria umugwa mukuru wa Israeli urafatwa mu mwaka wa 701 aho nyene Yesu ataravukira ngaha mu isi no kuvuga ngo Yerusalemu naho nyene umugwa mukuru w'Yudaya nabo nyene harafatwa havugwa rero ngo harahuzenze ndakugira rero ibizoba ku mugororotsi ni Imana ituma umuhanuzi aravuga naho hazoba ibyago bimeze uko naho hazoba amagorwa atagira uko avugwa umugororotsi wanje atiyanduje yagendeye mu mabwirizwa yanje agakora ibyo mbona ko ari byiza nzomuziguriza azomererwa neza kuko azotungwa n'inyifato yagize sema amen ndakubwire ngo vuba uzobaho uko wifashe ame ikiba nkeyi muriko muravyumva tinaho havuze ibyago byinshi umugororotsi wanje azozigamwa igihe abandi bazoba bariko bararira igihe bazoba bariko baragaraguzwa gati igihe bazoba bariko baratwagwa nk'inyagano igihe bazoba bamerewe nabi baburaniwe umugororotsi wanje nzomuziguriza nzomubihe byiza azoririmba abandi barira azojya abandi bashonje tuvuge tutamen ivyo waruzi ko bishoboka abandi bariko bararira Imana igaca inzira we ukaririmba abandi bashonje baburaniwe umugororotsi azojya narasomye handi ngo umugororotsi ngo arajya akagira gute agahaga ngo mugabo inda y'umunyakibi ngo imeze nk'ikimanga kituzura abagororotsi rero banezerwe naho bari ku munsi w'ibyago Imana izobacira inzira abagororotsi bavuza impundu basesekaza impundu bavuga Mana uhoraho ni wewe Mana
ni wowe muzigami wacu, ni wowe utugwanirira, ni wowe uturinda amaja n'amaza. Haleluya, izina ryawe rishigwe hejuru. Atariko umbarira abantu banje yuko umunyakibi atazoherana. Hari ahandi yavuze ngo yarirahiye. Ubabwire yuko umunyakibi tuzozibira. Mu gitabo cya Nahumu havuga ngo kubayigirira nabi ngo nibita kugwangara ngo ibasubiriza mu ndumane idatevye. Yesu nashime cyane. Umva, ivyo ukora, ivyo ubayemwo, imibereho yawe mibi idahimbaza Imana, izogusubira ku gatwe. Naho twokugwanirira, naho twoterateranya amafaranga ngo ubuzima bwawe buhinduke, ko wabaye umwansi w'Imana uzocabogora tu. Imana ntivyina. Ntimuzimire. Bibiliya iratugira ngo ntimuzimire Imana nicokogwa. Ico umuntu abiba nico azogira gute. Ewe ababisirayeli n'abayuda bari n'amanyama gushika naho bazi imbere y'Imana bagatwenga. Hari undi muntu yari mu mageragezwa, hanyuma rero abandi baca baraza. Hari abantu bishinyakana bene data baca bagenda ku rugo rwiwe ngo mbega ko aho rusenga ukavuga yuko werekwa n'Imana, ngo mbega byagenze gute ko umwana wawe mufata yibye. Hanyuma ngo rasenga Imana. Uyo mudamu nta kintu yavuze, arakorora amosozi, aravuga ati Mana sije nibye. Mana uyu mwana wanje kuja kwiba sije namutumye, ungize agacokoro k'aba bantu. Baratwenga ngo ngurasenga, hanyuma ngusenga umwana wa akirirwa ariba, uvuga ngo wuzuye mpwemu yera. None ga yemu uwo mwana wiwe ko yari yivye, byasigura ko ari mpwemu yera yamutumye. None se Imana iravuga ati muratwenze tuzohigura. Umviriza, Imana ntigabitanya, Imana nicokogwa. Ico umuntu abiba nico azogira gute. Niwatukana uzokwimbura ibikwiranye n'abatukana, niwasambana uzokwimbura ibijanye no gusambana, niwagicacumi sawa, nta nuzomenya yuko hari n'uwayamenye ko wabironse gantuze, naho wabimenye nta sikori. Lakini mwijuru hari Imana nimba itarahindura ivyanditswe. Kindi gihe tuzora kumanya wo kwiga tugire exegese, turabe hariho amajambo abantu bitiranye. Itegeko rikugwa n'irindi. N'akaroro isabato, twege nitwoboha n'isabato kuko Kristo Yesu niwe sabato yacu. Shabbat mu giheburayo akaruhuko, twege turuhukira muri Kristo. Muri Kristo ni hari uburuhukiro bwacu. Haleluya. Nico gituma tamuri yo tubohesha isabato, ko mwasomye, ko mwize. Nyereka ijambo muri Bibiliya ryerekana yuko ikigira 10 cyakuwe. Nchanda kunamira nti uri umusomyi. Bakozi b'Imana mera umwasomye. Ariko birigo baravuga ngo nijyo mu isezerano rya kera. Babona umupasiteri nk'uwinengesera ngana gutyo ko ngo bijya ngo nibigira 10 yamaze. Murazi ngene umupasiteri akomeye. Uyu aramanika n'urusengero kurira hejuru kuri sharpande hejuru agasakara urusengero. None yururutse urusengero bavuze yuko yapatanye abakamuha ikintu niyo mererwa neza. None se bongo kweli ana mikono yake aha n'ukurima arabishoboye, ariko ugasanga umuntu yamari nicore ni bavuga ngo mbega abapastori ntibayamaze. Ntimuzimire. Soma Abagalatiya hajya ngiye kurangiza. Mubwire umugororotsi ko azogira gute, ko azomererwa neza. Abagalatiya hajya mari mwenose ingo nyaruka 6 ndwi ugeze kuri 9. Abagalatiya
kandi ngiye guheza. Ntimuzimire Imana yo nticokogwa Ego. kuko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, Kweli. ariko biba muri mpwemu azokwimbura muri mpwemu ubugingo budashira. Twame dukora ivyiza ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura ntitutarambirwa. Imana ishimwe. Haleluya. Paulo yandikira abagalatiya nabo bari abantu bari barateye imbere mu bya mpwemu yera, bari barigishijwe, bari abantu babonekana abantu bubaha Imana, ariko ikindi gihe basubira inyuma. Arabandikira ati mw'abagalatiya mbe b'ibijuju, ninde yabaroze ko mwatanguriye mu bya mpwemu mukaba muherukiye mu bya goyigoyi? Niko kubagira ati ntimuzimire. Imana nicokogwa, ico umuntu abiba nico azogira gute? Azokwimbura. Ndagufitiye iganuke muri kino gitondo muri Kalisitanga umwaka. Ivyo wakoze byose byiza, witege inyungu, witege guhembwa n'Imana, witege kugirirwa neza Imana iguhezagira. Lakini ivyo wakoze byose bibi, ivyo wavuze byose ukavuga nabi, ivyo utatunganije byose neza, nutihana hari ingero y'abanyakibi. Imana iraje guhana, ije gutanga ingero ku muntu wese. Usome mu byahise Yohana, sino wasoma amasaha aragiye ngo Imana izoshira mu rubanza ikintu cyose umuntu akora, caba kibi canke ciza, kironka ingero yacu. Uhagaze twunamika amaso yacu. Ninde twosengera? Kumbure bimwe wabikoze mu butamenya, abandi nabo bosigara abantu bafise amanyama, naho abayatsinzwe bavuga ati kuna sawa. Araje ngwehe ndaza nzanye ingero mu maboko yanje kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Hariho ingero ro. Haleluya. Hari ingero ku by'umuntu yakoze. Niwakoze neza witega ivyiza, wakoze nabi uno munsi uracyafise agahengekezo kuko ijambo ry'Imana rivuze kandi riraguhamagaye. Wumvise abantu b'i Buyuda n'Ibisirayeli ngene ngo bavuga iryo bagomvye n'amanyama menshi. Birashoboka ko uri n'amanyama. Mbega ntiwa myuri na manyama, hari homezi mu maraso, azoguhindura umugwaneza, ayo marasa rakiza, hari ngomezi mushikino hari ugurura inzira ngaho bashikewe ingwino umara igigwa imbere kandi munamuke. Bakozi b'Imana haguruka. Yesu hari ngomezi zitangaje mu maraso y'umukiza, hari ngomezi zitangaje mu maraso yaye. Fukama hugeze nyene no mu ntebe wicaye, shorera amavi yawe ngaho, Imana yakubonye. Mu maraso y'umukiza. Tugiye gusenga Imana
urazi ibyo wakoze binyegeje, hariho n'ibyo wakoreye ku mugaragaro. wowe ushobora gushorera amavi yawe aho nyene wicaye, imbabazi z'Imana zigushikire. Alleluia. Dusabe Pastor Nengesere David asenge. Mwami Yesu, turagushimiye, turagukengurukiye aba bantu bapfukamye imbere yawe. Turagushimiye Mana, bemeye barumvira, bumviye ijambo ry'Imana, bumviye iki jambo ry'Imana ribabariye, none rero barapfukamye ngaba baraje. Ndagushima ko bemeye. Wavuze mu ijambo ryawe ngo nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu. Haleluya, haleluya. Aba bantu ko bemeye rero, ko bakunze, ko bapfukamye, ko baciye bugufi, ndagushima. Uri Imana y'inyembabazi, ubagiriye imbabazi Mwami. Ibyabagoye urabizi, ibyabaje urabizi, ibyo bakoze byose urabizi, kandi ntibadaramiriye. Ahandi ijambo ryawe ryavuze ngo mbega n'ubu munacadaramira ngo mukubitwe. Abantu badaramiriye ariko baremeye, baraciye bugufi. Umuntu wese aremeye Imana icyaha yakoze. Rero muri kano kanya dusabye amaraso, maraso ya Kristo, maraso niyururuke, niyuhagira umuntu wese, nasukwe ku mitima y'abantu mu izina rya Yesu. Abantu baca bagenda banezerewe. Hari muri indumi yari imindirimbo ngo sinkiwikoreye, ngo Yesu yawunkuje kwa maraso. Ibyabaremereye, ibyo bakoze bitari byiza, nibibakuze kwa maraso yawe Yesu. Baca bagenda bashima Imana. Hanyuma ucu bafata mu nzira zabo ariko baragenda, bihanire kureka, bihanire kwisiba. Umuntu akavuga ati ndisivye. Nawe uri Imana y'imbabazi, nuko ucubagira neza. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, niho tubisabye. Amen. Amen.